Bahaye ikaze kandi mbifurije gutangura umwaka mushasha w'ibihumbi 2024. Imana izobane namwe, umwaka uzobabereye uw'umugisha. Aka kanya amakuru akomeye cyane yejeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba tujyaho tuze kuganuka ko mu buryo bw'idonido. Leta ya Gitega ifashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika ibifaro hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, aho ni ku mupaka. Amakuru dufise yo kwizerwa na amakuru ateye ubwoba tujyaho tuze kuganukako. Ese kuko leta ya Gitega yoba ifashe iyi ngingo kuzemva? Amakuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido. Kuko leta y'u Burundi yoba irashobora gusambura leta y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru dufise yo kwizerwa na amakuru ateye ubwoba. Ni mu nyuma z'uko umuhinga mu vyerekeranye na politiki yatwegeranije amakuru mu buryo bw'idonido, bikaba mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje gushirwa agaragara itangazo rirabana na leta ya Kigali. Reka rero nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka rero nsubire ndagukangurikira cyane inshuti munywanyi kuri wowe wumviriza amakuru yacu herereye na cyane irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abari mu bihugu vy'Abarabu, abaherereye irya nino muri Afurika, abaherereye ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Muhaye ikaze, ndagukangurikira cyane inshuti munywanyi kuri wowe waje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora aka niko karyo, ndagusaba uri ku musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona ari akazi ujyana nyine pyonde ko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwi wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Muri aka gatondo leta ya Gitega ifashe ingingo ikomeye cyane yo kongereza umutekano. Abatari bake batanguye nanone kuvuga niba yuko leta ya Gitega yo bifashe ingingo ikomeye cyane yo gutera igihugu cy'u Rwanda mu nyuma z'amatati ahejeje iminsi itari mikeya, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yagereje ico gihugu cy'u Rwanda kuba nanone coba giha indaro umuhari ugwanya leta y'u Burundi Red Tabara. Amakuru dufise yo kwizerwa na amakuru ateye ubwoba tujyaho tuze kuganukaho kandi dutanga umuco kubihejeje iminsi bivugwa n'abatari bakeya. Umugwi Red Tabara urashobora nanone kunonekarira ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yajeje kuvuga yuko nanone uhabwa indaro, ugahabwa ibipfungurwa, ugahabwa amadolari mu gihe igihugu cy'u Burundi ho twahevye, ugahabwa n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ndabibutse yuko ivyo vyose vyashikirijwe n'abatari bakeya kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yamara kubishikiriza na cyane imbere y'abamenyesha amakuru. Amakuru akomeye cyane yo kwizerwa. Ese koko yo Red Tabara yoba iherereye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda? Ese koko Red Tabara yoba nanone ariyo yagavye igitero igahitana abantu barenga 20 mu gatumba? Muze kunyemera vyose tuze kuyigarukako. Hari amakuru avuga yuko leta y'u Burundi ariyo yarungitse abaja kwica abasivili mu nyuma z'uko Red Tabara yari yihahitanye abatari munsi y'icenda, aho nanone Red Tabara we yo yonyene yiyemereye yuko yahitanye abasirikare 9 n'umupolisi. None abo basirikare bobo baba barishwe nande? Amakuru yo kwizerwa dufise na amakuru ateye ubwoba tujyaho tuze kugarukako. Perezida Evariste Ndayishimiye nanone mu nyuma zo gushimangira kandi akemeza yuko igihugu kibanye cy'u Rwanda ari ciyorobetse, akabishimikiriza na cyane ubwo nanone yari mu cankuzo. Bidatevye rero yaciye asubiramwo ayo majambo akomeye cyane mu ijambo ryo gusoza umwaka wa 2023. Perezida Evariste Ndayishimiye ntateyewe ubwoba no kuvugana cyane umwansi ko umwe rudende afise ari igihugu kibanye cy'u Rwanda, aho yasezeranije abanyarwanda guheba indagara, isazi n'ibindi bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabishikirije mu ijambo rikomeye cyane kandi ashavuye.
Amakuru dufise ateye ubwoba yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gushikiriza iyo ngingo ikomeye cyane, abatari bake batanguye kuvuga yuko iyo baciye marenga yuko iyo bagiye gupfunga imipaka. Koko Perezida Evariste Ndayishimiye yahora yagerezwa nanone kuba avuga ariko gushira mu ngiro wapi. Ikindi cyo cifuzo ikiyumviro gikomeye cyane aciye afata ingingo ikomeye cyane yo gushira mu ngiro. Ibifaru bitari bike vya Muzinga birungitswe ku mbibe hagati y'igihugu kibanye cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Gushika ubu ngubu bimwe bimwe vyatanguye kugendagenda ngaha ku mugwa mukuru wa politiki. Bamwe bariko baribaza niba vyo bavyerekeje Kigali kuko mugenzi umunywanyi w'akadosohoka wa Felix Antoine Tshisekedi yahora bishikiriza. Ndabibutse yuko na Felix Antoine Tshisekedi wewe yivugiye yuko azishikira Kigali, perezida w'ico gihugu ntazorara aho yahora arara. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira kemeza kandi akaba ariko yibazwa ko n'abatari bakeya. Ariko haribazwa niba Perezida Evariste Ndayishimiye iyo bafashe ingingo ikomeye cyane yo kwishikira i Kigali bivanye na cortege y'ibifaru bikomeye cyane yerekeje mu gisata gerereyemwo ico gihugu cy'u Rwanda. Muze kunyemerera na cane amakuru akomeye cyane tuze nanone kuyabashitsa ko yose uko yokabaye nkuko twebabwiye mfuyafunyo. Umukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo yejeje kuganuka ku ijambo rikomeye cyane mu nyuma z'uko wewe atangaza yuko umwanya ku mwanya igihugu cy'u Rwanda coba kigiye guhura n'akaga gakomeye cyane, ngo biboneka yuko ico gihugu nanone coba nanone caravogereye umutekano w'igihugu kitisukirwa mu ntambara ari we nyene igisirikare cy'u Burundi. Ese koko u Burundi bwaba bukangitse ku buryo turashobora gutera ubwoba amakungu? Ese koko mu nyuma z'ijambo rikomeye cyane Lieutenant Colonel Simon Kabera w'u Rwanda yaheruka gushikiriza ubwo yamenyesha abanyagihugu yuko umutekano w'ico gihugu umerewe neza kandi udashobora guterwa n'uwubonetse wose, akamenyesha yuko umunyarwanda wese ategerezwa na cane kuryama agasinzira. Koko bo bagiye kuryama canke vyo bigiye kuba nanone kivyibonekeje mu myaka yaheze ubwo ngaha habaga uruhagarara rukomeye cyane rwari nanone rwumvikanye ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, ari navyo Colonel Senateri Reveri yarundi kuri umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yaganutse ko kuri iri gerekerezo ubwo yavuga yuko ico gihugu cy'u Rwanda nanone gicumbikiye abatari bakeya mu nyuma z'uko catanze indaro kubasize bakoze ivyaha bikomeye cyane mu nyuma z'uko bari bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Ubutungane ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi barabandanya mu nyuma z'uko basaba yuko abo bantu bose bofatwa maze bagashikirizwa ubutungane. Ariko nanone umwe mu banyagihugu yatwandikiye yatanguye avuga ati kuki nanone abishe canke abo baragize uruhara rukomeye cyane mu kugandagura umuhise Perezida Petero Nkurunziza kuki atigera haba mu matozo mu nyuma z'uko bamuhagaritse umutima ku igenekerezo rya 6 Ruheshi umwaka wa 2023 ku igenekerezo ry'umunani bigatangazwa. Hakibazwa nanone imvo wagandaguwe Melchior Ndadaye nanone atigera agira ico ashikiriza kandi ubutungane butigera bugira ico nanone bubandanya bugira ico bubikozeko. Ibi vyose rero bikarimwo igipfungu cishi cyane. Hoba nanone hategerezwa gutangwa ukuri ku bijanye n'ibiko birakwiragizwa irya nino. Reka rero twigarukire gato ku bijanye n'ibi vyose n'urugamba rukomeye cyane mu nyuma z'uko bamwe mu basirikare bo batishimiye uyu mugambi ukomeye cyane wo gutera igihugu cy'u Rwanda mu nyuma z'uko umutekano wongerejwe mu bisagara bitandukanye. Hatanguye imyimenyerezo ku basirikari batoyi n'abakuru mu nyuma z'uko imbonerakure n'abandi batari bake nabo nyene batanguye kuja mu myimenyerezo. Iyi myimenyerezo hakaba nanone hariko haravugwamwo vyinshi biteye ubwoba. Hakibazwa niba koko Perezida Evariste Ndayishimiye iyo bafashe ingingo ikomeye cyane yo kugaba igitero gikomeye cyane ku mwansi wiwe Rudende ubwo yaheruka kubishikiriza kandi akagaragaza yuko igihugu kibanye cy'u Rwanda arico nyene umwasi wiwe. Amakuru dufise yo kwizegwa na amakuru ateye ubwoba turi buze kubigarukako. Mbaye ikaze. Reka rero tubanze dutangurire ku basasanguzi b'abahinga
ku yandi makuru akomeye cyane twabateguriye mu nyuma tuze kugaruka dutanga umuco kandi dutanga ido n'ido kuri ayo makuru nari twabateguriye dutambutsa kuri Burundi News TV. Mbaye ikaze rero nizere ko waje gupyona ijambo sabone kuba turabikora akandi ko kari genda gusoma ku musi video urabanditse ijambo sabone fyonde ko uracabona arakazujyana nyine fyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Perezida Ndayishimiye ariko arabeshya ko bamuhaye ifoto yo mu Burundi yambaye impuzu z'igisoda ca Kongo bari kumwe ku ifoto. Mugabo kuri ibyo by'abagiye kurwana muri Kongo babaye impuzu z'igisoda za Kongo bagiye kurwanya M23 arubahuze kuvuga ko arabarede tabara ko rede tabara bayibonye iri muri M23 arubahuze kuvuga ko rede tabara iba mu Rwanda ko none u Rwanda ari rugaburira rede tabara ariko rutanga izo mpuzu bambara ariko rubaha amafaranga y'ukubaho nibyo ariko aravuga. Icyo nzi kuri Ndayishimiye arabeshya bimwe birenze urugero, ararenganye. 2015 aravuze ko abantu ari abagize manifestation aribo bagize amakosha, arenganye. Urubanza rwaciwe na sentare yo mu karere iri muri Arusha yemeje ko Nkurunziza ariwe yahemukiye igihugu akaja kwica abanyagihugu bariko bagira imyiyerekano atanibuye bafise mu ntoke. Ibyo arabyirengagije avuga ko abanyagihugu aribo bagize amakosha. Ndayishimiye arenganye yuko wenyene yagiye yari nimero mu kuja kwica abana bo mu Kibimba, arenganye ko wenyene yari mu mugwi wagiye kwica abantu abaresikape bibugendana bari bacitse ku icumu mu 1993. Arabyirengagije avuga ngo rede tabara ngo rero ngo yica abanyagihugu. Arabeshe cyane. Rede tabara yarabirahiye ivuga ko yoyo yagwanije ikirindiro c'abasoda ikicamwe abasoda 9. Ivyo nivyo bemeye. Arirengagije kandi ko i Rwanda rede tabara itagira icicaro, ifite icicaro yonyene yivugira kuri muri Kongo, itigeze igira icicaro mu Rwanda. Ivyo byose arabyirengagije. Uwo mufasoni akibutsa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko ari waza imbere mu bwicanyi butandukanye bwahekuye Uburundi n'abarundi, ikimukwiye ari ukuzoshikirizwa ubutungane n'ubunyene Tegayompi Rose Hakizimana. Ahubwo sinumva ingene inzego zibishinzwe zitamubogoza. Yarakwiye gutanga imihoho kuko yarahemukiye igihugu kandi akajanwa imbere y'intahe. Ni gutyo dukwiye kugira, kuko Ndayishimiye yarahemutse mu kwambika abasoda impuzu mu kubambura umwambaro bahawe n'igihugu akabambika umwambaro w'ikindi gihugu. Icyo niki abarundi babwirizwa gufata bakamenya ko yahemukiye igihugu. Ikindi yahemukiye igihugu, abasoda bavuze bati twe nituja kurwana tutazi. Bamwe barabapfunze bakuramwo, bamwe barabanyuruza ntawuzi iyo bari. N'uyu munsi ntawuzi igituma iyo babajanye. Ibyo byose n'ibindi abarundi babwirizwa kumenya bakava hasi. Uwo yari Rose Hakizimana yahoze ari umushingamateka mu Burundi yahunze igihugu. Barasaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho canke gukura ingabo z'u Burundi zarungitswe kwifatanya n'izigisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ngo bagwanirize hamwe umuhari M23 ugwanira mu buseruko bw'ico gihugu. Biri mu rwandiko rw'ikimenyesha makuru Biganiro Newsletter cyashizwe ahabona ku igenekerezo rya 20 Kigarama umwaka wa 2023. Inkuru dushikirizwa na Odas Kaburo. Nkuko byashikirijwe n'ikinyamakuru Bigabiro Newsletter mu nyandiko yaco yashizwe ahabona ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Inyandiko ifise umutwe wayo giruti uburozi Congo Gate ku Burundi
aho bagereranya ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agatera umukono ku masezerano yo gufashanya mu bya gisirikare hagati ya leta arongoye n'iya Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ngo bashire ingufu hamwe bagwanirize uwo bita umwasi wabo akomeye ari we M23. Bigabiro News Leta bavuga ko iyo ngingo ari uburozi buhambaye bahaye akazina ka Poisson nommé Congo Gate Obuhundi, tugenekereje mu rurimi rw'ikirundi bisobanura uburozi bwitwa umuryango wuguruye wa Kongo ku Burundi, bivuze ko ari umuryango w'urupfu ku Burundi muri Kongo ushobora guhitana umukuru w'igihugu c'u Burundi wenyene ubwiwe hamwe n'ubuzima bwa benshi mu Barundi. Mu kwirinda guhitanwa n'ubwo burozi, Bigabiro News Leta batera akamonye n'icubahiro Evariste Ndayishimiye wenyene yafashe iyo ngingo ko yorya umutima menyo agasinyura kuri ayo masezerano akavanayo abasirikare b'u Burundi bari mu migwi ibiri, umwe warungitswe mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bariyo kubw'amasezerano bise Tafok, aho barungitswe byitiriwe kugwanya umuhari Red Tabara ugizwe n'abarundi baterekwa intwaro ya Gitega, mu gihe umugwi wa kabiri w'ingabo z'u Burundi nawo Bigabiro News Leta bawutaziriye akazina ka Wazarundi bisigura inkundagihugu z'abarundi ku butaka bwa Kongo barungitswe mu ntambara ya Kivu y'uburaruko ngo batange ingufu ku gisirikare ca Kongo n'iyindi migwi iri kumwe naco bagwanira muri ico gice c'ubuseruko bwa Kongo kigizwe n'ibice bitari bike byamaze kugwa mu minwe y'umugwi M23 wafashe ibigwanisho ugwanya leta ya Kongo mu ntumbero yo gukinga ihonyabwoko rishobora gukorerwa abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bankwa urunuka na leta y'ico gihugu. Muri urwo rwandiko Bigabiro News Leta bakavuga ko niba ibyo kwisubira ko binaniranye, icoroshe nuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho, kuko bizwi neza ko kutisubira ko bisa n'ibyagizwe umuco muri bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika, aho ari imboneka rimwe ho umukuru w'igihugu afata ingingo yo kutisubira ko kubyo yamaze kwemeza, kabone nubwo yoba abona ko bishobora kumuhitana be nabo arongoye. Bigabiro News Leta bavunira akagohe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko kurekera kwicumu abasirikare b'u Burundi muri ico gihugu ku nyungu ziwe gusa atari wo muti, narirya abacitse kwicumu muri bo barahiye bararengwa ko badasubira ku rugamba, ahubwo nyabuna bahitamo gutahukanwa mu gihugu cabo. Ubu abarenga 200 bakaba bapfungiwe mu makambi ya gisirikare atandukanye, aho batabaza buri munsi bavuga ko ubuzima bwabo ugeramiwe kuko bafatwa nabi bagirizwa guhemukira igihugu. Tubamenyesha ko bose na bose abasirikare b'u Burundi bashika hafi 600 aribo barungitswe kwifatanya n'igisirikare ca Kongo FARDC ngo bagwanirize hamwe M23. FARDC muri urwo rugamba ikaba yagirizwa n'umuhari M23 ko yifatanije n'u Burundi hamwe n'imigwi y'urwaruka rw'inkorabara rwiswe Wazalendo, Maimai, Nyatura, umugwi FDLR ugizwe n'abanyarwanda bahunze igihugu cabo bakoze genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. no hino turumva imvugo y'ivyitwazo vya bamwe baca inkokora abashashaye iterambere ngo umugambi w'igihugu cifashe 2040 giteye imbere mu 2060 ni indoto kubera umuyaga nkuba udakwiye, ngo nta mabarabara ateye imbere dufise, ngo nta buryo bwo gutangura imigambi dufise n'ibindi. Bakibagira ko atawuvuka rimwe ngo yuzure ingovyi kandi ko bukebuke bushikana umusiba ku mugezi. Ibintu birarondegwa, ivyo vyose biri mu vyo tubwirizwa kwihatira muri iyi myaka ya hafi. Indongozi nizibisigurire abo zirongoye kugira amakenga bafise ahere, kuko benshi bishwe no kutamenya. Abarundi bose nibamenya ko intumbero dufise ari iyo gukora tukagwiza umwimbu, umwe wese agakora neza ivyo ashoboye kandi junguka ubuzima bwa bene gihugu bugatera imbere. Mu myaka mikeyi gusa tuzosanga twashitse kuri iryo hangiro twifuza ry'igihugu cifashe kandi giteye imbere. Perezida Evariste Ndayishimiye atera kamo abarundi bari mu gihugu ndetse n'abari mu makungu kumva ko iyo mbona kazoza ari yabo, maze bagira ico baterereye kugira ngo uwo mugambi uzoshikweko. Ngo bomenya kandi ko umwanya utakaye udaheza ngo ugaruke, baheze baje ku kivi. Ko turi mu ntango y'umwaka nakaga keza ko guhamagarira abakozi bo mu bisata by'igihugu, abikorera ivyabo, abakorera mu bindi bihugu, mbere bamwe bafiseyo ubwene gihugu,
abanyagihugu bose ngo baterere muri uwo mugambi w'ibihumbi 2040 ibihumbi 2060 umwe wese ashiremwo nta kigoro mbere. Uno munsi ni igihe ciza co kwirimbura tukaraba ivyo tumaze gukora muri iyo ntumbero, tukaraba ko turi ku kivi koko, tuzirikana ko umwanya utakaye utagaruka kandi ko ikiva ari ca kare. Mu byokorwa rero kugira bashike kuri iryo hangiro, Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ku bijanye no gutsimbataza umutekano, intwaro ibereye hamwe no kugwanya akarenganyo. Ubwa mbere ni ugukomeza umutekano kugira abarundi bakora umutima uri mu nda, tukaba tunezerwa nuko abajejwe kubahiriza amategeko mu gihugu babifashe nka nkama. Ubwa kabiri ni ugukomeza intwaro ibereye haba mu kugwanya akarenganyo canke kugwanya abanyonora itunga ry'igihugu, abarya canke abatayigiturire muri iyo mbona kazoza y'ibihumbi 2040 ibihumbi 2060. Kandi dukeneye abantu baciye ubwenge bafise ubumenyi n'ubuhinga bijanye n'igihe tugezemo. Ibisata biruta ibindi twitwararitse kuko ari vyo nkingi y'iterambere, bikaba igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'ubutare n'amasoko ntanganguvu, igisata c'inyigisho n'amagara y'abantu. Bamwe mu banyagihugu bakaba bavuga ko ataterambere rishoboka ku ntwaro ya CNDD-FDD kuko abategetsi bakomoka muri uwo mugambwe barangwa n'ukwikwegera ko gusa, igihugu naco kikaba cugarijwe n'ingorane nyinshi mu bisata bitandukanye. Eka ndagushimire na wewe Aline Munezero kuri iyo nkuru. Yaraye amenyesheje mu ijambo ryiwe ryo kwipfuriza umwaka mushasha abanywanyi b'umugambwe CNDD arongoye ko biboneka ko atakazoza keza kariko gategurirwa Uburundi n'abarundi n'intwaro ihari ya CNDD-FDD. Uwo ni Leonardo Nyangoma afatira kuri vyinshi ahereye ku mafaranga y'agaciro ataboneka mu gihugu hamwe n'abanyeshure ba kaminuza batariko biga uko vyategerezwa, ngo biranababaje kubona urwo ruhombo ku gihugu. Mu gihe cy'ibibazo abashinga amateka bakunda gushikiriza, umushikiranganji w'ivy'ubutunzi yaratangaje yuko atamahera mvamakungu akwiye kugira ngo leta ishobore kugura ibintu vyankenerwa biva hanze, cane cane nk'imiti canke ibitoro. Ariko nta gishasha yavuze kuko nacakigega ngo bita ngo rikega mpuzamakungu naho atari vyo FMI cari cabivuze. Tukibaza ibituma leta ikwega amaguru mu kumenyesha abanyagihugu ingorane ifise, vyerekana yuko ata mwimbu ukwiye mu gihugu nk'imfungurwa canke icayi, ikawa, ubutare, isukari n'ibindi leta canke abanyagihugu bafise bashobora gushora hanze kugira ngo baronke ayo mafaranga mvamakungu canke bahagarike kugura hanze ivyo dushobora kwihingurira, kwirimira. Hari ipampa, hari ibigori, hari ingano n'ibindi. Ivyo bituma rero bwa bukene buguma bwiyongera co kimwe n'ubushomeri. Mu gihe ata bitoro biboneka, abanyagihugu badashobora kuronka ikibunguruza canke kiyunguruza ibintu vyabo, ni ngombwa ubutunzi bw'igihugu buzingame, ivy'imibano n'ibindi bigeramirwe. Abana mu mashure bakiga batubitse umukanda, abanyeshuri muri kaminuza bakabura kagafashanyo leta yahora ibaha kugira ngo bashobore kwiga neza, bafise uburaro, bashobora gufungura neza. Byongeye biranababaje cane kubona kaminuza y'igihugu idashobora kwakira n'icicumi c'abanyeshuri baba batoye ca kibazo co kwinjira mu mashuri kaminuza. Nagahombo gahambaye cane ku gihugu no ku Burundi bweje, kuko nakarengo izija guhona zihera mu ruhongore. Kuri no ntwaro nyene ya CNDD-FDD amahinguriro atuma igihugu cigenga ngo aramaze kugurishwa nka yose. Ku bwa Nyangoma ubwo butegetsi budahindutse ngo canke buhindurwe n'impwemu abarundi bahema ubwo butegetsi buzozigurisha.
amasosiyete atuma igihugu ciyenga koko yaragurishijwe nka yose. Amwe nka Onafa yahingura imiti canke atuma igihugu ciyenga koko yaragurishijwe nka yose. Amwe nka Onafa yahingura imiti canke ya Leteri yo mu Ngagara yahingura amata zugawe kuva kera imbere y'umwaka wa 2005. Izari zisigaye nka Kotebu yahingura impuzu nziza canke ikivuko ca leta, Osibu yafata mu mugongo abaremyi b'ikawa n'izindi zose zaragurishijwe inyuma y'umwaka wa 2005. Babanje ndetse kuzihovya nk'uko babigamije bariko barabigira Sosumo. Sosiyete rero yafata mu mugongo abarimyi b'ipampa n'izindi nayo nyene yaragurishijwe. Nkunda kwivugira nti ubwo butegetsi budahindutse canke budahinduye ingendo nimwe muduhema bazuzigurisha. Mumenye rero neza yuko ata amasosiyete y'amahinguriro, ata muyaga nkuba, nta masoko ntanga nguba ariho, nta kazi kaboneka gashobora kuboneka, nta mwimbu uboneka wo gushora hanze kugira ngo turonge y'amafaranga mva makungu. Muragabe mu minsi ya vuba muzosanga na Regidezo canke Onatere bazicishije ku wepfo. Murabizi tumaze iminsi twumva yuko mu gisagara ca Bujumbura amazi yatanguye kubura, yuko n'imiringoti yahora ishikana amazi meza mu gisagara isa niyaboze, isa nishaje cane. Umushikiranganje Martin Teretse abwira abahunze ko ivyo bavuga atari vyiza ku gihugu, ko kandi babivugishwa n'imirete ya gusa baba bahazi. Uwo mushikiranganje akaba aherutse kuvyandikira umupfasoni Rose Hakizimana yigeze kuba umushinga amateka, ubu ari mu buhungiro biturutse ku kiringo ca gatatu kidakurikije amategeko c'umuhisi Petero Nkurunziza. Uwo mushikiranganje yandika agira ati nduguruye Twamugina, uraza ubabwire ayo ufise adateye isoni, kandi ako gakengere mwitwaje muragaheba, kuko kirazira guhangara uwo abenegihugu bitoreye. Iyo mirete muhimba ya gusa mugaca mwibaza ko isi n'ijuru ari gwanya. Yaba mwabaho kuvyo mubiriye intuguta, ntimuba mwirirwa muvuga aya muhe nk'uko Ndugaye Twamugina. Mu kwishura kuri ayo majambo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi, umupfasoni Rose Hakizimana atangura amwereka yuko avugisha ukuri atagakengere karimwo mu vyo abwira abategetsi. Ivyo akabikora ngo kuko igihugu atari ic'abategetsi gusa, bapfunga abanyagihugu gushikaho babaraza mu kazu ka sugumwe nk'uko biherutse kugaragara mu gasho ka parke i Makamba. Nagira ndakubwire uri ministre mugabo nta gakengere mfise, sindagukengereye kuko niko ndakubwiza ukuri. Ndababwiza ukuri, hari benshi biyumvira ibisumba ibijewe ndiko ndiyumvira. Mwebwe muhagaze mu gisagara muri abaministre n'abantu mufata amafaranga, mugabo nimwigera mwiyumvira abanyagihugu bo hasi ayo bagowe, kandi ni mwebwe muyabatera. Kuko iyo mubaye mwese abadandaza mwashinzwe igihugu, mwebwe mwashinzwe igihugu mugabo mwagiye mu rudandazwa, muri urwo rudandazwa mugira mukitungisha, abanyagihugu bazobibishyuza. Ndi ngaha ntugire ngo ndagukengerere, ndakubwiza ukuri. Ibi ndaguhaye sinabihaye wewe wenyene, n'abandi bose nabibahaye. Na President Ndayishimiye ndabimuha, na Premier Ministre ndabimuha. Ntagakengerwe kariho. Igihugu si ikiwanyu gusa, ni icy'abarundi bose, abahunze, abapfunzwe, abariko bapfira mu buhungiro, abariko bapfira mu busho, aho mubashira mukabagerekeranya gushikaho baryama muri wese. Birababaje cyane kuko umurundi yiyumvira kazoza, natwara abarundi bene uko.
uwo mupfasoni abandanya yerekana ko abategetsi naho baherutse kugaragaza ko uwahoze ari umushikiranganje wa mbere afise amaparcelle 153 n'imiduga 55 abosuzuma ivyo abasigaye bafise ngo bosanga bafise ibirenge vyo nayo ukuri uwo mupfasoni ashikiriza ngo nivyo abanyagihugu baba bamutumye kuko bobo bavyivugiye imbonerakure ngo zica zitumwa kubica canke kubanyuruza. Uwo mupfasoni yemeza kandi ko ariko yegeranya intonde z'abamaze kunyuruzwa bakazimangana kugira azishikirize abategetsi bazibona. uyu munsi uwo mwatiriye urubanza akerekana ko afise imodoka 153 n'imiduga 55 mu byo mwagiye muratwara abanyagihugu uwoza kuraba namwe ibyo mufise yosanga mufise ngibyo mugabe ikigoye nuko umuntu yiba abanyagihugu ariko amaherezo tukazoja hamwe twese mu kinogo aho tutatwara ikintu na kimwe. Umuntu aciye ubwenge yo kwiyumvira yuko ibyo mwiba n'ibyo mukorera ikiba abanyagihugu mutazobitwara. Ntuvuge ngo ndiko nkoresha agakengewe ni wewe umprovota umenye ko jewe ukunda kubwira niko nahora mvuga naho nari muri pandema sinatinya kuvuga icyo niyumvira narabivuga kandi n'ubu ndacaserukira abanyagihugu marigire ko ndi kure ukumvuga no kubaserukira ibi mvuga n'ibyo baba bampaye. Umunyagihugu wo mu Kirundo aranyandikira, umunyagihugu w'Igitega aranyandikira, umunyagihugu wo mu yandi ma province yose aranyandikira kuko jewe ndanabishira habona kuko we watovuga kuko avuze zambonera kure zanyu zifite ibigwanisho zitazimwica kange mukamunyuruza. Abanyagihugu banyurujwe ni benshi muri iyi minsi ndiko nsaba urutonde rwabo mumaze kunyuruza bakagenda mazima yongo ntibazosubire kuboneka. Ibyo byose muri iyi minsi nzobizana kandi nzobiba sintinya kukubwiza ukuri. Abategetsi bakunda igihugu kubwa Jose Hakizimana ngo ntibaba bakwiye kubaka ingoro biberamwo mu ntara zose zigize igihugu nuko Varisito ariko arabikora mu gihe abanyagihugu batagira ibitaro n'abaganga babavura, abigisha bahembwa intica ntikize n'ibindi. Ivyo vyose abo bategetsi bakabikora basanzwe bafise imiduga y'igihugu bashiramwo igitoro kirihwa n'abanyagihugu kugira bakora ingendo zabo bitabagoye. Ivyo biriko bikorwa n'abategetsi b'u Burundi ngo nagatukisha ku gihugu. Nibyo ngoro Perezida Ndayishimiye ariko arubaka mufise imiduga ya gusa muhabwa n'igihugu, imiduga munywesha essence kubusa atanumwe abarihisha arihwa n'abanyagihugu mugabo akaja kubaka ngo ingoro ngo azoja arashikiramwo n'ibintu biteye isoni. Birateye isoni abanyagihugu batafise ibitaro bibakwiye, abaganga badahembwa ngo bashobore kuvura abanyagihugu, abigisha badashobora kwigisha kubera udufaranga duke mubaha. Muri ibyo mwebwe mutamutwara mugashira ku mifuko yanyu mukagura amamodoka menshi menshi. Sera honde babyita honde ku gihugu, muratukisha igihugu. Ibyo sindeka kubikubwira shaka kubivugire hejuru tiroza yandutse ubivugire hejuru. Ibi ndaguhaye ndabiha abanyagihugu byose mtadabiba akoze.